bantwara ishirahamwe Massive Dynamic Company Madico ASIG iyo twise Madico Group ni kuvuga kubera ubu igrupa isosiyete zibiri tuhagize societe zibiri imwe ni Madico Furniture ni kuvuga ikora ibikoresho byo mu mazu turinstara ibikoni tukagira ibitanda ikintu cyose umuntu ashobora gukenera cyo mu mazu bimwe bita amameuble mu gifaransa ibyo byose turabikora tukabifabrika tukazana tukabiha umukiriya bivanye n'igicapo ashaka nuko avyipfuza bikoze no mu kintu yipfuza mu giti yipfuza canke produit yipfuza tukaba dufise n'igisata bita Madico Autoclass n'indi societe twagize kugira ngo dushobore kugurisha ibikoresho by'imiduga nk'amapine n'amavuta ya moteur kugira ngo dushobore gufasha abakiriya mu buryo bumwe n'ubundi kugira ngo natwe dukomeze kugwiza umwimbu kandi tugume dushiraho n'akazi nkuko intego twihaye ari gushiraho akazi kenshi gashoboka. Massive Dynamic Company nabaye inspiré nakunda kuraba filme nabaye inspiré nakozwe ko niyo filme nabona ukuntu bakora bari abantu baciye ubwenge ikoramwe abantu yari yarabaye novuga multinational muri iyo filme yo company iyo shirahamwe ryarakoze ku buryo risigaye rifise amafarumasi mugabo histoire yaryo cyaje kahise karyo ryahereye hasi cyane kubera inguvu n'inkomezi z'abantu no kwitanga rirashika kure ico rero kandi turumvamwo dynamique no kuvuga abantu bakerebutse no kuvuga twebwe no muri mwishira hamwe ryacu abakozi bacu babonye si babakozi bakora bacungereye nabantu bakerebutse kandi bakerebutse bashobora gukora utarinze kubashinga ijisho baba bazi ico bariko barakora kuko tuba turabanza tukabigisha yerekwa ryacu nico dushaka gushikako yuko ari gukuraho ubushomeri dukoresheje ingufu zacu zose n'ubwenge n'ingabire Imana iba yaraduhaye rero bica bibafasha cyane mu myuga natwe tukabatera intege mu kubahayemba umushahara no mu kubafasha kugira ngo nabo bagume batera imbere rero turaza kumva ndiko ndabivuga uko uraza kumva igituma gitwa Massive Dynamic Company Massive urumva ko ari ikintu nyene kiri cagutse uri kuraraba no kuvuga gitegerezwa kwaguka kikabamwe abantu benshi dynamic naho kumva ko ari abantu bari dynamic bafise ubukerebutsi n'ubwira babahizi ntangere nkuko ubizi muri iki gihe iyo uri kurakora ufise yerekwa nk'iryo umugerageza kugwana n'intambamye ushika mu buzima urashobora gutangurishira hamwe ibintu muri ujya mwanya muri kijya gisata hakagera igihe ibintu bikamera nabi bisaba rero kugumutanguza n'ikindi gishobora kugihagurutsa muri ico gihe eyo Madico Autoclass nayo nyene nayishize muri ico gisata kuko ni ikintu naco nyene kizozana imyuga mu buryo bwo mu buryo bujanye n'imiduga harimwo tuzoshaka dukeneramwo abashoferi tuzoshaka dukeneramwo abamekanisye bajya bakora imiduga tukaca dufasha no muri ubwo buryo bwo gutanga kugurisha ama pièces bijya bikoresho by'imiduga nk'amapine n'amavuta kugira ngo muri ubwo buryo twikomeze mu mpande zose kugira kimwe gikwamye ikindi gishobore kukivyura nico gituma twaciye twiyumvira gushinga iryo rindi shirahamwe uburyo nabonye ikintu ca mbere umuntu ariko aratangura umugambi muri iki gihugu cy'u Burundi uburyo kutanguza uburyo biragoye kubera abantu benshi usanga ubwizigirwa bwaratakaye biragoye kuza gusaba amahera ahantu ngo bashobore kuyaguha ngo uje kuyakoresha kubera benshi baba barahuye n'ibikomere uwo amahera usanga barayononye urashobora kuja gusaba amahera umuntu umweretse umugambi agaca kubwira ngo nibutsa ayo banaka bankoreye nta mahera nosubira guha abantu baja gukoresha muri banke naho usanga basaba ingwati uraza umuntu agitangura umugambi yuko urinze ufise ingwati nuko woba waramaze gutera imbere mugabo nta n'ingwati uba ufise rero ikintu ca mbere uco ukora nukuduza ubwizigirwa bwawe tangura kuduza ubwizigirwa bwawe
ivyiyumviro vyawe ukabishira ku gihe, aho ushitse ukumva yuko ahantu hose ugeze ukumva yuko abantu bategerezwa kukubonamwo umwizigirwa. Bamaze kukubonamwo ubwizigirwa, iyo umuntu agutumye ikintu akabona uragishikanye, twatanguye kuza durakora twereka abantu amafoto tubabwira ko dushoboye kubikora. Hanyuma natanguye nkorera muri atelier y'umuvyeyi wanje yakora atelier y'ivyo gusudira. Natanguye nkora amameble ya sudire, amameble akoze mu vyuma. Amafoto kenshi nayo araba kuri internet, nkabona utu tuntu bo dukora abakiriya bo dukunda, nca ndashiraho page ya Facebook. Abakiriya barandondera bakambaza, mukuru urwo rubuga ibi bintu urabishoboye? Ntego. Akavuga iki kintu gikorera ngahe, agashobora kuguha ibihumbi 300. Aguha nk'ibihumbi 300 akaguha avance, ukagenda gukora mugakubera ari ibintu tarabimenyera, ugasanga ca kintu kiguye mu bihumbi 500. Ugaje usanga hako umugabo uwo muntu aza kubura ico kintu, hako uwo muntu aza uwo mukiriya wawe aza kukwidogera, uba mu kibanza utegerezwa kurondera vya bihumbi 200 kugira ngo umwuzurize igikoresho, kugira ngo niyo yakuronderera abandi uzosange vya bihumbi 200 ubigaruye mu buryo bumwe canke ubundi. Uko rero niko nikomeje, harabayeho uruhombo mu buryo budasanzwe. Twagiye turahomba, tugasanga twakoze abafournisseur bajya baduha ibikoresho, tukagenda tugatora ibikoresho, tugasanga ntituronsa amahera yo kubasubiza. Turahura n'intambamye nyinshi cyane, ariko twagumye tugerageza gushiraho ubwizigirwa kugira ngo igikorwa cacu ntikizohagarare. Haragera igihe turaronka amasoko, batwizigiye iyo soko irashobora gukuvura, irazibira ibinogo byose byari vyimbwe. Tuca turanashobora no kwegeranya uburyo, turashiraho n'abakozi, tuca dutangura gukorana n'amamedia kugira ngo abantu bamenye ivyo dukora. Tuca tuza turaronka abakiriya mu buryo butandukanye. Nuno munsi nimbishira hamwe rihagaze ni kubera ukuntu twabigenjeje. Ndavye ko natanguye naho ngeze ubu, nasanze umuntu ikintu ca mbere, umuntu kugira ngo atere imbere ni mu vyiyumviro. Abantu bamaze kubona ubushomeri bakabona ubukene mu mitwe yabo, biragoye yuko ushobora kubahindura ngo batere imbere, kuko je natahuye yuko umuntu wese ngaha ku isi arafise ikintu yateguriwe gukora. Nimba hariho umuntu atariko arakora, nuko ataramenya, ataritahura icari, ntaramenya ingabire yiwe ngo ayishire ku mugaragaro kugira izane umwimbu, kugira ishobore kumubeshaho. Nico gituma ugwaruka gw'iki gihe kenshi usanga bariko baravuga, bariko bidogera abantu ngo aba ntibashoboye, ngo aba nibo batumye dushomera, ngo aba nibo batwimye akazi, kubera batazi yuko buryo ubutunzi buhishijwe mu vyiyumviro. Ariko ndaraba nka jewe no kugira ngo nshobore gushika ahantu nshobora gufashwa, nkaronka imitahe, nka banki ikadufasha, ni kubera twahereye hasi, ni ivyiyumviro vyacu twagumije ku bikorwa, tutaravye amafaranga biza kuzana, ahubwo turavye yuko hari ingabire dufise itegerezwa kuja ku gikorwa. Iyo rero iyo ngabire uyifise ukamara kuyimenya, urasanga hariho n'igihe bisaba kukorera ubuntu, mugabo ukumva yuko ingabire yawe iri ku gikorwa. Haragera igihe rero iyo ngabire ntibizokwijana, naho wowe uri kurakorera ubuntu, iyo ngabire ntizokwijana. Haragera igihe ikuzanira umusaruro, wewe bikagutangaza, mugabo utarahaguruka ngo wimenye taboro, wimenye ubwa mbere ingabire yawe, kugira iyo ngabire ikore. Nimba uri umuririmbyi, ntuvuga uti nzoca ndirimba ngo ubwo nyene ngo bizana umusaruro. Nimba uri umurimyi, uzorima bireke kumera, wongera urime, uzorinda upfurima, mugabo wumve yuko iyo ngabire yawe iri ku gikorwa. Ndakubwiza ukuri, ntuzobura umusaruro. Twebwe rero tumaze kugumiza ingabire zacu ku gikorwa, tugafasha n'abandi. Ubu twarahuye n'ama microfinance, nk'umuntu baha akarorero nka microfinance yitwa Berere. Ubu irashobora kudufasha, yaradushigikiye mu migambi turiko turakora. Iyo turonse amasoko ikaduha amafaranga, tukakora tugaheza, ama tugasubiza y'amafaranga. Ico ni ikintu cabaye kubera hariho intambwe twagiye turacako. Nizera ko hazogera n'igihe dushobora gusanga bariko baraduha gusumba yo bariko baraduha uyu munsi, bivanye n'ukuntu tugumana dukorana neza n'ubwo bwizigirwa. Byose rero n'ubwizigirwa no gukoresha ingabire yacu
tutaravye ico tuza kuronka ubukwirikira. Mu gikorwa cacu ikintu ca mbere burya umukozi iyo atanguye igikorwa nk'ibi bikorwa dukora, umuntu atanga mu murima arimamwo. Twebwe tumaze kuba dukora ibijanye n'imbaho, twarabonye yuko mu gihugu mu mashuri atandukanye hari ubukene bw'intebe, tukama tubona amafoto abantu bashira ku mbuga ngurukana bumenyi. Natwe turavuga tuti ibi bintu reka dukoresha ukwizera dufise mu buryo buke dufise, burya ntawe ubura ico atanga, aba yabuze umutima. Umuntu arinze avuga ngo nzotanga bigwiriye, burya nta munsi n'umwe bizogwira. Twararavye mu buryo dufise turavuga tuti reka dutange intebe 40. Urabona mu mwaka duhejeje gutanga ubuzi, gushiraho ubuzi bushika 12 13, hamukaca ukora ivyo bikorwa ntitwari gushobora kurenza intebe 40. Ariko ubu dufise indoto, hamwe tubandanye dushigikirwa mu kuronka abakiriya, mu kwizerwa, dufise indoto yuko tuzohora tugwizana 10 mu gutanga intebe. Tweho twari dufise indoto yuko nko mu myaka iri imbere twebwe intebe zose igihugu gikoresha aba ari twe tuzitanga. Muga bivanye nuko Imana iri kwiraduhezagira, kuko igihugu ni cacu, ni nko mu muryango. Kurya umuntu ashobora kwiyumvira mu muryango abona habuze ikintu akavuga ati ndarihiye umwana ishuri, abantu nuko batabitahura. Igihugu nigo rugo rwa mbere. Iyo habuze ikintu umuntu wese aba akwiye kumva yuko bimuraba, ntabe sindabibazwa. Nimba hari ubushoboye guterera ikintu kanaka nagiterere, ataravye abo baba bariko baronona canke bariko barakora nabi. Nimba abandi bariko barakora nabi, wewe kora neza uzoshiga izina. Twebwe rero izo ndoto turazifise yuko buri mwaka bigenze nkuko tuvyifuza twoza turagwiza incuro 10 mu ntebe dutanga, kugira ngo amashure mu myaka iri imbere ntibazobe bakivuga ubukene bw'intebe mu mashure. Mugabo twatanguriye aho duhera, twizera yuko Imana izodushigikira igaca mu bantu mu buryo butandukanye, tugashobora kuronka uburyo canke tugashobora gukorana n'abandi bakazana ibikoresho, natwe tukabaha mendevre, kuko turadushaka yuko abakozi, abantu ingabire ziguma zija ku gikorwa.